gatandatu kabiri. Okay, ati ndagarutse no munsi tugiye kuyaga ku bintu gusa bibiri. Mbwa ni ikintu kimwe tugiye kuyagako nta kindi. Ego ni vya bindi ngo biriho ngo ati ibihe turimwo ni ibihe bigoye. Iyo ni ryo jambo ry'Imana twize no munsi. Wagiye kwisengero urumva watoye amakuru meza, utagiye nawe uhezagirwe mugani bikunze uzogenda ubundi munsi. Ego rero munsi nta bindi tugiye kuyagako atari ivyo umuperezida w'u Burundi ivyo yanse bagomba abanyamerika ko yo genderako bigatuma imfashanyo zimwe zihagarikwa mu gihugu. Urumva ni ibintu bigoye. Wewe ukwirikira iki, ugenda gute, urimenya uriyizi nk'igihugu nk'umuntu uko nuko. Hanyuma turaba ni video y'umunyarwanda w'umupasteri ashimagiza, mbega ni gushimagiza agira ante avuga ingene umuperezida w'u Burundi yakoze ikintu gikomeye. Burya ngo ati mu Rwanda baravyemeye ibintu vy'abapede, sinzi ko bavyemeye kubera sindavyinjiyemo cyane. Mugano bashobora kwandika ngaho muri comment hanyuma ukambwira kari ukuri. Ego mugano umunsi ukuri kwanje nuko tugiye kuyagako. Rero ntatinze ibintu birakaze ngura aka jacket hanyuma tutangure kino kiganiro. Ego yo ati ndagarutse nguro mwake karibu kwicano Dieudonné ND akazina manitwanije imbere Dieudonné. Uri mushasha ntubagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho ntubagire kugira partage rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwera nta handi nahanyene. Ego ino munsi sinzi kari bishasha mugana n'ibintu by'iki gihe, n'ibintu bigezweho, n'ibintu biri mu bihugu bimwe ndibaza nawe usanga ubizi. Nta bindi atari ibi bintu byo kuvuga ngo ati ngo turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bya kijambere, turi mu bihe byo kuyisanzura, turi mu bihe vyushobora kuba umuntu wifuza kuba. Mu bihugu vya mbere urashobora kuba umuntu bari wese. Urashobora kuvuga ngo ati ngo jewe ndi umukobwa kandi ndi umuhungu, naho utobura umukobwa. Urumva nibihe bigoye turimwo, mugani nibihe vya kijambere turimwo, bivana naho ubaye, bivana nawe ngene ivyumviro vyawe ingene ubikurikiza. Hari umuntu yimvira ngo ati je ivyo bintu ntibindaba, umuntu arashobora kwitwa wari ko kose, je ndo umwitwa ukagomba. Urumva naho ngaho uri mu makosa. Burya ntiwohamagara umuhungu umukobwa kandi uzikara umuhungu. Urumva ni ibintu biteye isoni, biteye ubwoba, bigoye gutahura. Mugani rero harabaye igihe kubera abantu ntibafyina, ibihe tugezemo ntibifyina kubera ngo tutari mu murongo wabo, winjire mu murongo wabo ubuzimira nkabo. Rero harabaye, sinzi ko vyabaye vuba, mugani harigeze igihe perezida w'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye aho bamushikira ngo ati burya turakeneye yuko worekura abene gihugu bakisanzura, worekura abene gihugu bakigira mu rukundo mu buryo bwari bwo bwose, mu buryo atari intumbero y'Imana, mu buryo bugezweho, mu buryo bwa none bwa hisi igeze. Nabwo nta bundi ni kuvuga ngo ati ngo umugore akunda uwundi mugore barashobora kubana, umugabo akunda uwundi mugabo barashobora kubana. Apana ngo ati ngo kubana mu nzu gusa, murashobora kubana, murashobora guhuza ibitsina. Ngo ati ngo ni ibintu bigezweho mu mahanga, ni kone ngo abantu bameze. Je mwanisha ndibaza none ibi bintu kweri nyamba vyahora biriho, ni kubera iki biriko biraseruka mwaka kanya, ni kubera iki bifise umuvuduko munini mwaka kanya, kandi ni kubera iki ibihugu biri hejuru aho vya mbere biriko biragenda bisubira inyuma mu bihugu vyo muri Afrika, mu bihugu bitandukanye. Burya mugani ntibigera bagenda muri Middle East, haba Israel bari ntibigera bagenda ngo ati babajane babashiremwo ubwo bucafu ngo ibiki nibiki, sinzi gituma. Burya mu Islam n'umuntu akurikira Imana n'abantu babiri batandukanye, mugani bagenda mu bihugu bakurikira Imana ngo ati burya ngo ni gutanga urukundo mu bantu, abantu no kubareka bakakundana, abantu no kubareka bakigenza uko bigenza kubera ni urukundo rwabo, kubera ni kone nanje navyumva ngo ati ni kone Imana yabaremye. Rero sinzi ngene nawe uvyumva. Rero baragiye mu Burundi, baragenda mu Burundi ngo ati ngo ni kubareka abantu bafise izi nkundo zimeze uko bisanzure mu gihugu, bagira uburenganzira bwa bwo bwose. Je nibaza baragiye no mu Rwanda, kubera mu Rwanda hari umugabo ndigeze kubona ariko aratamba,
sinzi ko ari umupede sinzi ko ari umuki mugani uko aratamba ni ibintu byari bitandukanye nuko mbona abandi bahungu batamba ego rero ntatinze nibihe ngo tugezemo bigoye perezida baragiye bavuga bati nukubareka nabavuga bati no suko biri ahe wacu suko biri mugenzo bwacu tukurikiza ingene Imana yabishizeho ingene Imana yavyanditse ivyo bindi twe ntavyo tuzi nyamba ari mico mwe mufise reka natwe twibere mu mico yacu ego mugani ngo hariho agafato hariho akantu bamufatiyeko nta kandi nako ni zamfashanyo rero burya biragoye kubera burya abazungu bavunga ati ngenza niki nawe umiki byanse urumva ca ntwariki hari usanga rero ukeneye cyane ugasanga nawe winjiye mu bintu utari ukeneye rero avuga ati ngo avuga oya rero mu ibi usanga Burundi butari ko buraronka imfashanyo zivuye mu nzego zitandukanye mugani Uburundi umurundi ahariho hose ico nikibuzwa ngo ati yuko dutera imbere ntikibuzwa yuko urukundo rwama ruri iwacu nikibuzwa yuko amahoro yama ari muri twebwe oya suko biri mugani ntatinze hinge nawe urabe ino video hanyuma ugire ico wiyumviyeko aho sanga nta kintu muhejeje kubona muri aka kanya kubera mutagendereza ngo murabe ibihe hari ku itariki y'uyu munsi nyene mu mwaka uheze hari itariki 31 y'ukwezi kwa 12 mu 2023 abamenyesha amakuru barambagije mu kungeza aho duhagaze ku kibazo cy'abagabo barongorana n'abagabo n'abagore barongorana n'abagore muravyibuka twaravuze ko Uburundi ico kintu ntinikinabaho ntitwumva n'ingene cohanwa kuko ni sakrirego ico gihe isi yose yaratwirutseko gushikaho Banki Mondiale barantelefona bambwira ko kuva ubu Burundi butazosubira kuronka imfashanyo kubera iryo jambo navuze FMI baravuga bati ntituzosubira gutanga imfashanyo kubera iryo jambo wavuze nanje nca ndababwira nti murugara Imana izoca yugurura handi kandi guhera ico gihe bararahiye mwaravyumvise n'ubu barabisubiyemwo yuko badashobora gutanga appui budgetaire ku Burundi none ni murabe ubu mwaka tumaze turiko tunyinyana nayo makungu ngo dutegerezwa kuvyemera none ni murabe igihugu rutura uno munsi nyene uvuye muri Amerika ciyaza avuga ati nimugume kuri iryo banga sinzi ko mwabitegereye neza yavuze ati uri kufata ingingo nziza guma ko nturekure none ntimubonye ko inyuma y'umwaka baraduteye ubwoba baduhatira kwemera ibitari vyo ko mugiye mubona nibaza ko ari umuntu mutoyi hajya muri etazina si muto na gatoyi mugaraba ni waje kudutera intege umwaka wose wari uheze iyo tuba abanyabwoba twari guhesha sivyo twari guhesha uburyo abazungu rimwe na rimwe barasubira inyuma bakaza barahindura ivyiyumviro umva n'ingere ariko arashimira umwigeme ngira hari ibindi bintu yariko arazana ngo ati ashima n'umuzungu yavuye mu ico gihugu cazanye ibintu mugana ariko arashima yuko tutabitoye kubera nta wundi buryo nabo nyene bashobora kugenza atari ubwo nyene bwo kugaruka kugira bamanze bavuga ngo tinge tuboroshe ngira tuzogaruka mu bihe biri imbere nko mu 2030 dusubire tubabwire dusubire tugeze turabe ko babikunda ko bavyanka kubera ibihe bizaba vyahindutse ego hari maceza ku iyi video hari video ndabonye kuri agaciro media ivuga ngo ati yuko yaro umunyarwanda w'umupasteri kandi baza n'umunyarwanda w'umupasteri akomeye cyane kubera ivyo bintu ngo ati biriyo mu Rwanda ivyo vy'abapede ivyo byo gukundana urumva ntibagomvye kurekura iyo mfashanyo intumbero cyane cyane n'umupresident urumva ni ngombwa userukira abene gihugu n'imigenzo yabo rero userukira abene gihugu n'imigenzo yabo
itameze neza, urumva uri kurahindura ivyabo n'ubwabo, ugasanga ubashishije mu nzira itariyo. Ego ariko arashimangije Perezida Ndayishimiye ku ntumbero yafashe yo kwanka yo kureka ubufasho kugira ntibahindure imico n'akaranga k'umurundi wari wese aherereye hose. Ego n'abantu bake bashobora gushima, abantu bake bashobora gushimangiza ibintu umuntu akoze, mugano urumva ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye kukaranga k'umurundi ku gihugu cy'u Burundi, maze ni kuri we nk'umuperezida. Ego nawe umunyarwanda w'umupasiteri wosanga umuzi, hinge turabe ino video nawe ugire ico wimviyeko. Aya magambo ubwo nayakurikiraga, umutima wanjye ntabwo ari ukunyurwa gusa, ahubwo byandenze, kuko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe ku isi yose, ku bakuru b'ibihugu. Uyu Neva afite umwihariko ku bakuru b'ibihugu. Umukuru w'igihugu mwakurikiye ukuntu yashubije abanyamakuru adaciye hirya cyangwa se hino ku kibazo bamubajije cyerekeranye n'abatinganyi. Umukuru w'igihugu arasubiza ati, iryo shyano nta mwanya ryagize mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi nta n'uwo rizagira. Amaze kuvuga aya magambo mwabikurikiye ukuntu Banki Mondiale yamukangishije guhagarika imfashanyo kubera iryo jambo yavuze. FMI nayo imukangisha guhagarika imfashanyo kubera ijambo yavuze. Nakurikiye neza nawe ukuntu yabashubije ati, murugara Imana izoca yugurura ahandi, ariko ntituzigera dutatira igihango twagiranye n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Nuwuhe mu perezida ku isi wabaye intwari nk'uyu nguyu akemera ati, izo robine zanyu muzifunge murugara, ariko Imana izafungura ahandi? Murumva kwizera kugitangaza. Kandi koko Banki Mondiale nk'uko mwakurikiye yarabafungiye, FMI nk'uko mwakurikiye yarabafungiye, bose barabufungiye. Mbese abarundi baracyariho? Mbese Burundi bwavuyeho? Mbese abarundi barapfuye? Reka dukomeze turebe. Igihugu gikeneye umukuru w'igihugu umeze nk'uriya tumaze kubona. Umukuru w'igihugu udakangishwa icyo ari cyo cyose. Mbese kambabaza ikibazo ku Rwanda rwemereye abatinganyi ku mugaragaro ndetse bakanazamura ibendera mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyeguriwe Yesu Kristo. Iyo witegereje Burundi bwafungiwe imfashanyo, bwahagarikiwe imfashanyo, ukitegereza n'igihugu cy'u Rwanda gihabwa imfashanyo, usanga ni ikihe gihugu dusanga mu buzima bwiza kurusha ikindi? Mujyi Burundi murebe, mujye no mu Rwanda murebe, maze muze kuvuga muti igihugu kirusha ikindi muri ibi bibiri kugira ubuzima bwiza ku baturage niki? Abarundi bafite ubuzima bwiza cyane kurusha Abanyarwanda. Abanyarwanda bari gupfa bashize, inzara irabamaze, ubuzima mu Rwanda burahenze, ariko mujyi Burundi murebe, mujyi Burundi murebe, nta muntu wubaha Imana uzigera ukorwa n'isoni. Dawidi niwe wavuze ngo, nari umusore none ndashaje, ariko ntabwo nigeze mbona umwana w'Imana akorwa n'isoni, nta nubwo nigeze mbona abana be basabiriza. Uyu ni umugisha uva ku Uwiteka, ni umugisha uherekeza abantu bose bubaha Uwiteka. Abumvira Uwiteka bose aho bari hose kuri iyi si
ntibazigera bakorwa n'isoni. Ntibishoboka. Ntabwo perezida Ndayishimiye Evariste azigera akorwa n'isoni, kubera ko yanze kumvira abantu agahitamo kumvira Uwiteka. Ntabwo azigera akorwa n'isoni. Imigisha y'abizera y'abana b'Imana ikomeza kuduherekeza aho turi hose. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Perezida Neva rero, kubwo icyemezo wafashe n'igisubizo wishyuye bagashakabuhake, uyu munsi nk'intumwa y'Uwiteka ngusabiye imigisha idasanzwe itabonwa n'ubonetse wese kuri wowe, umuryango wawe, kandi n'igihugu cyawe. Icya mbere, uwo ari we wese uzatekereza kugukorera kudeta azafatwe kandi ahabwa igihembo gikwiriye abagome. Kabiri, igihugu cyose kizatekereza cyangwa se kizagerageza gusambura igihugu cy'u Burundi ku ngoma yawe, icyo gihugu aba aricyo kizasambuka. Gatatu, Uhoraho abera u Burundi igisubizo cy'ibibazo gifite byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. ashirumva n'ibintu bikomeye, ahore uko ahore gutyo umupasitori, ahore gutyo umuperezida, maze ibintu bizokwame bimeze uko biri, bimeze nk'uko Imana yabishatse, nk'uko Imana yavyanditse. Umurundi maze ni ku makungu yose ibintu ntibavyemere. Ndibaza n'ibintu biteye ubwoba ku muntu yizera, maze no ku muntu atizera abona ibi bintu ko atari inzira nziza turimo turajamo mu bihe vya none turimo. Ego buryo gusa ikintu ngomba ko wovana mu iyi video nta kindi, gutahura yuko umuntu aserukira abantu, aho umurongozi, umuperezida, umushinga mateka, umupasiteri, umuvyeyi, umuntu uwo ari we wese afise ikintu ajejwe ku bantu, aho arongora abantu. Vyiza na vyiza afise intumbero mbi, aho nawe nyene usanga yarazimiye mu buryo bwari bwo bwose, uzosanga n'abari inyuma yiwe bamukwirikiye. Nani ikintu cyo gushima, kubera ni ibihugu bike bitemeye yuko ibi bintu bavyakira, bitemeye yuko vyoheba iyo mfashanyo. Ugasanga baremeye, ugasanga abantu bagiye mu ivyo bintu vyo kurongorana bari bamwe, vyo gukundana bari bamwe, uko nuko usanga biriho. Mugani uvyemeye bakaguha iyo mfashanyo, ni hamwe uca usanga mbere biragwiriye no kugwira bigiye kumugaragara, ntumenya niyo vyavuye, kandi ntavyo wabona. Mugani usanga biciye bigwira, ugasanga ni vyinshi. Ego kandi nawe ujya ku muntu kuvuga kwemeza ikintu yakibonye, aho yacumvise ari ciza, navyo nyene ni vyiza, kubera bifasha n'abandi gutahura ukuri aho kuri. Nta bundi buryo bwo gushira intumbero nziza ku murongo atari kurivuga, atari kuryamamaza, atari kugaya bibi, tukemera vyiza kandi tukabishikikira. Ego akavideo karaka ndakwibutsa yuko wamfasha kugira subscribe, like, comment kugira tukwize 5k vuba, vyo bari ibintu vyiza. Ego akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace. 6
ingorane ziriho kubera hakonje wirabura ucugira umweru yeah ucugira umweru